rindira gato ndiko ndakubwira ivyo je mpora mvuga mu biganiro kwe ejo ntimuzombeshere ngo navuze ibitari byo ukuri je ndakubahaye mugakwita igitutsi ngo nagiye gutyoza umuntu nagize commentaire y'ibintu nyene yiririmbiye ngo nakoze amakosa ngo natyojeje umuntu ngo amahera kugira ngo ntyoze umuntu namutyojeje gute kandi navuze ibyo ari mpereza hagati aho simbizi no ndendirimbo rindira gato nshaka no uko utaravyumva ivyo bintu abiririmba reka tubisangiza abandi bro je hari abantu bariko bayanjaginga ngo je nahawe amahera kugira ngo ntyoze umuntu reka rero ndabumvisha ukuri ibyo navuze ibyo ari naho narisha kugera me nshizemo indirimbo yitwa Legend Remix ndabigusabye muri telefone yiwawe je for real umuririmbyi ambwiye ati ndafise conflit n'undi mu artiste namba B-Face uno munsi aja kuri micro akavuga uti hari abantu bahawe amahera ni jewe jenyine namubwiye ati B-Face wewe uko biri kose nturi mukuri yego namubwiye B-Face uri umuririmbyi urabizi ko ndi umuririmbyi ateka namubwiye drama ati mwafuye iki mugabe bibiri yagiye kubindungikira drama yamaze kubirungika yamaze kumpa ibyunguka rero nane gutora inoti ya B-Face namaze kujya drama kushinda nakubwiye nuko B-Face yashiriye amahera Joel kugira ngo iyo ndirimbo ngo ayimuhe ngo acayifuta DADJU arashitse mu gihugu cy'u Burundi ibyo babikoze kugira yego nanjye tumubane banabwiye ati turengane tuyaga ibindi kubera tubwe nta byunguka baduhaye gusa icyo nzi gusa no kuba bamuhaye 900 millions umufite banegocier na Brody pour 900 millions 500 millions ni Brody yazitangi amasiyoni yatanze 400 ndoye umunyoni kandi araza akoresha sheri indege yiwe cyayisubira muri Maroc bas hagati aho kubakunzi b'umuziki w'u Burundi kandi nta intérêt nimwe ku gihugu nibaze ngo Fizo ngo azokunguka ibi ngo azokora collab akuna no dusigeze kuvyiyamiriza man nta munyarwanda yoze twabibonye one man show duheruka ngaha yari ya Israel Mbonyi bwi muri byakoranye na Israel Mbonyi ngaha mu Burundi akuna no one mugabo na Bruce Melody yaraje agiye gukora one man show abone ko bidashoboka cyahitabaza badi wana bakwita za 300,000 rero uno munsi abakunzi b'umuziki ndundi bitegeye ko ta one man show zo bigenekezo rya mbere twamaze kubona cover Turamukije bakunzi ba Buja Town TV uno munsi nije Simbizi asema vumba ndumutumire ngomba mbazwe na CEO umukire narakuje kunyita CEO umukire basi umunyoni umukire sindi umukire bro boss you are my brother wewe utuma twayi Bujumbura je namba jewe yari barantumye ko bagomba kumbamba nabikubwiye no bagomba kumbamba umunyoni barantumye bambwira ati wumva wewe nguraja ngaho ngukavuga ngo ngukaja ngo muri vie privé y'abantu ngatinega mwene ga chef konza umukire ama amafaranga kugira ibereho yego urazi yuko Dionema twagize inama n'umutegetsi ndamubwiye ati nyakubaho twebwe dukora muri entertainment sivyo yego turateramisha abantu sivyo yego turokipa abantu mugabo dukoresha budget yacu urazi neza amafaranga kandi byari biryoshe ivyo babibwiye nde umutegetsa umubahwa nyeniteka nabibwiye nde nyeniteka wewe mutamu nyeniteka twebwe ivyo dukora duhembwa n'abanyamerika bene Google rero tugomba kabifise bisata bitandukanye hariho za YouTube ego ni Google yose ni Google kwe duhembwa na Google oya Facebook Instagram ni Meta ni entreprise yitwa Meta iyo Meta nayo ma condition ya Meta none Meta yo ntigusaba Gmail buriya Meta igusaba ni uko hari abantu buguruye bakoresha nimero de telefone ni juste gusana uravyo gusa Meta nanje mu abantu ndimo kuko navyuguruye ava kera ukoresha email ya telefone telefone je nakoresha email nakoresha yahoo.fr
nakoresheje ubu nimero kira twahoshye aho turabyumva nije nakoresheje aho jewe YouTube nuzenga Facebook yanje ni aho sivyo Facebook nayo ni entreprise ya Meta Meta rero na Google biratandukanya ama condition yazo Google urashobora kwitiza igihugu nawe Burundi butari eligible kugira uhembwe na Google mugabo uragira amanyanga ugahembwa niyo mpamvu mpora ngenda nigiriye muri banko bu gutora amahera ntwara kuri marché noir barambwiye ati wewe barabora mfise ama movement menshi kuva 2020 byemembwa na Google 2019 uhembwa na Google avuye mu vyunguka ngashanda yatwara kuri marché noir marché noir simbizi wasema vumbi ngashanda yatwara kuri uno musi uri mu bantu bariko barayatwara yatwara kuri marché noir ikibazo ca mbere rero gikugira mbeo umunyoni uno musi kugira abaho ari abeho ari mu bantu bariko baragirizwa guhabwa ivyunguka n'abaririmbyi agacafuza abantu sibo nyene nabo urabima mbese si genda nimwe muzoza mutubambisha ndakunda umuntu avyemanga bro uno musi Burundi nababukeneye kubaho none nakoze mission kwa Juste Gaël nene nararahiye ko ata mission nzopfa nkoze kwa Gaël kwera akoze iganiro muzuka indira gato nene nararahiye yuko ntazokora ikiganiro kwa Gaël kubera Gaël yahaye ikiganiro muzuka ninde baratuje kuvuga amazina y'abantu iyo ni konzinye nawe baratuje kuvuga amazina y'abantu neza wemenya rero gusa yuko muzuka ahari Gaël yarahaye ikiganiro nde muzuka muri ico kiganiro yahaye muzuka je no musi nemeye ndavuga ati reka ikiganiro cyanje kugira mvuge neza yego urabyumvaga siyo ko ndazi nje kubivugira nga turafise yanjurarizi siyo banyitaraja siyo umukire turafise ingorane n'abarundi dufise nyumviriza mukire aya mahera muduha kera bayita ngo nibiturire ariko simbizi muga n'umushahara umviriza we ivyo bakwagiriza bavuga yuko abarimvyi baguhamara kugira ucafuza abandi nibibaje nta muntu ucafuza ariko je nawe mama yawe ucafuza abandi jewe ntibisigura yuko je no guhamara kugira ucafuza umuririmbyi oya jewe nta muririmbe n'umwe nigera ncafuza ni hamwe gusa ariko ari abakwidoge nkande makarorero benshi barakwidogera ngo Dramati yaragohe amahera na ibise niko nawe mpa amahera kugira mvugire iwawe niwe numa amahera basi byemange basi kumpa amahera nta vyungu kumpa basi okay tureke kuvyita amahera si we nta vyungu kumpa ngaha kuri Buja Town ivyungu ega nakazi ni publicité niko ndagira nabandi bazoba bakenera service ntanga kuri Buja Town TV nabone bazo ega Buja Town ega mukire ejo ushobora kuvuga uti we naguhaze nabyo gifise ukivuga harashobora kuza abandi bashashanga bafise ikimwe kwacumbwiye ati misemo guhagarika amasezerano yajewe nawe sivyo bibaho cyane ni uko naje nshobora kuvuga uti mukire uno munsi ibintu ndabihevye ningingo nshobora gufata nditaye ati ivyunguka horuma nubundi hageze kuvyemanga yuko bimura nyigarama ndabihevye ndabivaga mukire neza rero namba jewe mpabwa hari abantu batahura akazi nkora sivyo bakavuga ati wewe akazi ukora fata namba Dramati yaratahuye agaciro k'akazi nkora yego namba wewe umukire waragerageje uraraba hariya nagenda akora ibiganiro hamwe mu nyuma uratahura akazi nkora niyo mpamvu nabigabanije kera napfa kubona umuntu ari wese umuwewe TV Igisukari TV simbizi ukiringa umugwarudubi TV umviriza Kigwaja TV umve simbizi bose bavuga ati okerekana reka dukorane content nindira gato umukire raja yarabonye ndiko ndayerera ku TV bwose nyerera avuga ati sema vumba wewe biya bintu ukora nta kuntu jewe nazo ndaguhe ivyunguka ukaza kubivugira ngaha sivyo
ngenda avuga ati kumbe bya bintu nkora hari abakire babibona. Avuga ati sawa reka nzi. Ndizira ngaha muri Buja Town atora ivyunguka. Sibyo? Ivyo mpora mvugira ngaha akaca abaho umuririmbyi wundi afise ingorane ziwe. Akambwira ati wewe mpora mbona ivyo uri kuravuga. Sibyo? Uravugira umuziki, uravugira Burundi, uravugira abarundi. Jewe narenganijwe. Hari umuririmbyi twanahaye collabo. Okay. Fabitozi. Turekane kwanza na Dramati. Mubambe uzi kwatari meyi wanje. Mbebe ko Bface atari karavuga ko Fabitozi yampaye amahera kugira indirimbo yiwe, kugira iterme yanje ya Mubambe ahitware. Ndapishora. Kubera ko Bface atagiye avuga ati ujya mu Jamati turafise n'abaririmbyi bagura amaterme y'abantu. Mubambe Fabitozi ute mu Rumonge. Erega Yampaye apana ABC ivyunguka. Kaka unyumviriza ishaje nibago niko sokuru genda kunda sokuru. Yari namye guhamba bibi wanyuma umukobwa wa Semavumba yarasigaye umwe Marita. Yego. Amye kumuhamba. Kafata umusegonda umwe wagacerera. Nyene woza wumva gahinda kenshi. Bana ndafata umusegonda wagacero kahuvugiramo. Urabona ingene ugomba kumera nk'aba bakobwa bagenda umuntu yipfiriye bagaca bajanga bagakora ama interview bariko baracyuza ikiziga urabibona ingene imico muza muyonora. Burya wambwiye dufata umusegonda umwe wavuze ati ico gihe urafata umusegonda. Nakubwiye ati habwo mfata umusegonda umwe w'agacere nibuke Marita. Cyo ntabyo wavuze. Basi tumwibuke Marita umwibuke. Sawa umusegonda wahetse. Boroga mwene wacu. Neza cyane. Yarasigaye Semavumba. Jewe sokuru mugufa. Ndazi imigani na utunzi bwinshi yandaze. Abyumva. Muri iyo migani yandaze yavuzemo yuko nimvuga kuri zipuzwa amahiri. Zirakubitwa neza mu Kirundi. Imvuga kuri zipuzwa amahiri. Abyumva. Ati mugabo uravuga ukuri ushake ukuzire. Okay. Genda zineze ko imvuga kuri zipuzwa amahiri. Ako kanyu. Niyo mpamvu no munsi rero wewe umpaye ivyunguka. Sivyo? Wowe CEO umpaye ivyunguka. Hari abantu bavyita ngo ni biturire nkurumva ngo muri Buja Town ngo baguhaye igiturire kugira uzurakora ibiganiro gusa abandi ntubaha ibiganiro. Hari abanyidogera. Urazi Simbizi. Umpamagaye ncanza. Urazi Simbizi ry'umunsi nakuguze. Sukungura ntagaci bro menda kubwira ikintu kimwe. Nta muntu ja ari urukobwa ruraho. Ari umukobwa yitwa Winnie. Winnie yarankunda cyane. Hari umukobwa yambwiye yuko nabyaranye n'umuyaye. Wowe Winnie yakora ikiyaya mu Barabu. Yarankunda gose. Muga rero ibintu gosha droite rekana ibintu urabona ngo je ngo maze imyaka mpangayika mpambana. Ndambwira ati sawa biroroshe. Nabwo keneye ko ndagukwa. Jisi nase gutanga inkwano. Ekaza ni inkwano z'amaye namba yahuye nibiki namba sinumbaza ibintu. Abantu bagiye mu Barabu hariya numbaza ibintu bahura navyo bakaca twe tuza kugwa mu mporero. Okay mugwa. Indira gato. Yakora igiki? Kiyaya. Urabizi neza yuko hari dossier ari umuntu yavuze yuko je nateye inda umuki umuyaya w'umunyakabi kandi kiyagiye warakimbwiye ubabaye cyane. No ndindira gato. Winnie wewe wikorera iki babysitter mu Barabu Winnie yanyikundira gose twafuye iki nkwano. Yagombye kunzanira mananize nanje umwana w'umubu umwana avukiye ku Ruhagarika sinavukiye mu mujyi nibazokobeshe Ruhagarika. Namubwiye ati ivyo uri kurambwira uko amabiri ivyo wagiye ukura amatanga kumara amafaranga yakoresheje tanakumbwira ingorane z'abavyeyi mu kinama aratratranye ibintu mvati ni ingorane karanzanira. Namubwiye ijambo rimwe jewe kwa mama yiwanje umukobwa w'abarubiki ikuru kuri ndiko ndaguha umukobwa yitwa Winnie nukuri ndiko ndagwijana kwijana ukuri. Yego. Ndamubwiye ati je mama muhera afise umunzani
turagenda bagupima ibiro. Simbizi wa Semavumba cyo ni Kirundi. Turagenda bagupima iki? Ibiro. Hama turaza kubaza muri busheri inyama ya mbere izimvye igugwanga ko ni inka. N'inka ntibavuga ngo ni inka ngo tuguhaye. Siko bavuga. Neza cyane. Kutugwaye inka muntu. None inka n'ibipfisi biripima. Namwe tugusura ku munzani. Tumenye ibirupima. Tutugera yati kiro kimwe kigwanga. Mudeme yagiye gusanga atandi ibihumbi 70 no mu. Okay, Simbizi kiri ngaho abakunzi ba Buja Town TV ariko baradukurikirana. Uno munsi hari novuga imishamirano iri kiraba kuri wewe. Kuri wewe banzo rindire gato ndiko ndavuga watanga uvuga ati ibyunguka kuri jewe. Jewe no munsi reka numvishe abakunzi biwanje ko we ndamuse ndaguha ibyunguka. Nkuko uvuga ati nguze kumpa ikiganiro ndaguha ibyunguka. No guha ivyunguka ku bya television ni mogenda gutanga ikiganiro. Ibyo navyo woronka umukire. Uko biri kose. Umukire. Kubaza agaciro kiwawe. Umukire. Kubaza agaciro kiwawe. Umukire. Turacari ngaho. Wewe ndazi kuri umukire. Naco. Urazi ngaho. Nindira gato umukire. Nawe nagomba bifatanye n'ivyo vy'inkwano. Nindira gato ndabiguye kwanza mfatanye kwanza n'inkwaro zawe ni. Uyu ndagureza content. Wini namutwaye oya birafatanye nibi niko ndakubwira yuko nushaka kuronka amahera yo kugura ubwigenge bwanje. Simba nguzo ubwigenge. Rindira gato. Ndakubwije ukuri bro. Ubwigenge bwanje sivyo? Kaka womenya ibimoko. Womenya yaba uzi impamvu le 1er juillet uzogenda ubaze utwara tajya mu gihugu hariho utwara icyo bita les fêtes nationales. Hariho ubijejwe ujejwe imisi mikuru y'igihugu uzogenda umubaza amafaranga akora hagize itariki imwe z'ukwindwi noco utahura cyari cyo ubwigenge ababuharaniye uburemere bwabwo ucwarura rero kuva rindira gato siyo ko wanonje kukwa kubwige no umviriza ucwarura kuva mu 1962 tunose ubwigenge gushika no munsi oro amafaranga yamaze gukora ushitawe cyari cyo ubwigenge icyari cyo sivyo bisigura iki bifatanye n'ivyo vyo mukobwa twarakundana yitwa Winnie twarakundana gose ambwiye ati maze kumubwira yuko ngoma ndamupime ku biro urazi yishuye yampaye inyama y'umuntu igugwa ngahe ikiro igugwa ngahe turazi ikiro cy'inyama y'ingurube ikiro kwa zidore nanga ayonze kama ni 15 no baba bagikoze basonyonye bakashira ko bitunguru ni kubwiye ko manadinja ikiro inyama y'umuntu ayigwa ngahe mu mico n'imigenzo y'ikiro wenda kubajije ikiro cy'inyama umva jewe navanshije ati Winnie tugende mama arafise umunzani tugupime dupime ibirufisi hama tugiranye n'ikiro cy'inka hama ndamenye amafaranga ko ibintu reka aransigura me ngomba ndamugure nzani inkwano gusa amaze kumbwira ijambo ati inyama y'umuntu igugwa ngahe kaka nanyisho navye ndonka wachi utaka nashe nahura yuko ati maybe nawe ni makosa yakoze makosa Winnie yakoze ni atawe yuko inkwano aragashimwe sivyo we mu mutwe we yatawe kumarurira amasabwa we na barabamututse bakiziki ibyo bine uso twakundanye vyaheze twumvikane ibyo jenshowe ntunyice sindakwica ko yagombye kuzana amananiza n'injana amaiza yo kuja kubambwa iti urakuterura gutyo so umunzani wa mama numupima ibintu zenya umviriza ukoresha mu gupima ibidudu avuye kurima ufata gutya bavyumvaga we CEO ufata gutya ugaca wenena urazoga ko ukenena gutya ifise crochet gutya rafata ukenera gakikwereka ati kare gapima ibiro ni kare kakiva mu bara ukonze tani ibiro 70 kapima ikiwe igihumbi 10 pika modo 70 megambe okay iniyo nkwano ya akwera washaga resi nyama acambwiye ati ikiro cy'inyama y'umuntu igwa ngahe ndanamaneka amaboko mandatashe rero ivyanje nawe ni bica bigarukira aho uno munsi rero
ni ibiro bifatanye rero nivyo uri kurambwira yuko hari umuntu ashobora kuma amahera akagura ubuntu bwanje. Sivyo hari navuga ati ngo hari umuntu ngo atanga amahera ngo kugira ngo aze gutuka umuntu gutakaje ubuntu. Mugabo jewe nta bifesi nta munsi numwe ndigera ndamurengera karibe. None nje muri interview nkavuga yuko bifesi aririmba imisozi bambeshika hagata. Okay, nta ndirimbo ya bifesi avuga ati ngo imisozi y'ibikere ngo imisozi okay, nshaka unyishure wiyuno bifesi arimba imisozi ntiharirimba ego canke oya mukire nyishura nta bifesi mu mistara yandika hari nk'imisozi ntayirimba nshaka unyishura irimwo ego canke oya basi ego canke oya kabasi ndabishura ikibazo nyishura ego canke oya umusuzi w'igikere ndakubaji imisuzi irimwo ntayirimwo mu byo yandika ayo migani irimo oya mvuze ati iryo jambo imisuzi oya je mvuze navuze ati ijambo imisuzi riri majambo bifesi amaze kuririmba ego canke oya ahubwo riri mu migani siyo waba giturire ikintu biti giturire je nabaji ikintu kiri clear ijambo imisuzi bifesi aramaze kujyandika ntagarandika akanaririmba mu ndirimbo we ni kubera niryo jambo gusa ngenda kubaza kubera ugiciriye hagati nta pemp ntacuba imisuzi y'ibikere basi sawa iryo jambo aramaze kuririmba ego canke oya uwo mugani aramaze kuririmba si umugani ni jambo umugani ntubaho bavuga ati induru z'ibikere nizibuze abavuma kuvoma ni induru z'ibikere mugabo ndavuga ati ndakubajije ati ntaco basi sawa basi bifesi aramaze kuririmba alonge ntayaririmba alonge yaducomeka amateka yaramaze kuririmba ntayaririmba indirimbo ya Rinoji ntabyo urongo niza telefone yawe sawa jewe ntimuze mundenganya nambo utavyurumva reka ndabikumvisha iyi telefone si gwawe shiramo YouTube chonde ndimbo yitwa Legend Remix iri mu gukwiza no miliyoni simbizi tandukanye umugani n'ijambo Lindira gato niko ndakubwira ivyo je mpora mvuga mu biganiro kwe ejo ntimuzombeshere ngo navuze ibitari byo ukuri je ndakubahaye mugakwita igitutsi ngo nagiye gutyoza umuntu nageze commentaire y'ibintu nyene yiririmbiye ngo nakoze amakosa ngo nacyojeje umuntu ngo amahera kugira ngo ntyoze umuntu namucyojeje gute kandi navuze ibyo ari mpereza umva hagati aho simbizi no ndirimbo Lindira gato nshaka no uko utaravyumva ivyo bintu abiririmba reka tubisangiza abandi bro je hari abantu bariko bayanjaginga ngo je nahawe amahera kugira ngo ntyoze umuntu reka rero ndabumvisha ukuri ibyo navuze byari ibyo naho narisha kugera nshizamo indirimbo yitwa Legend Remix ndabigusabye muri telefone yawe ndirimbo yitwa Legend Remix sawa musabye yari no Legend ya bari kumwe na bifesi nande ego bijyare ririje ko ego ndakumvisha ibintu by'amaprise ntuvuze ko ndimba tayutse mwanda z'imisuzi y'ibikere urayizi waheme ibintu z'imisuzi y'ibikere urayizi ndakumvisha navuze yuko ndakumvisha amaprise niyo okay bazavuga ngo je ngo yari amahera ngo kugira ngo ndamutyoze bavuga ngo wari amahera ya dramatic okay reka rero nitwumva bifesi ari nangwa amaprise ego kama mu matanye nka prise na alonge itera danger umukunda je wivyo sinda vyanse simarigiye kandi ivyo shikira nanje je wico nanse no kama mu matanye nka prise na alonge itera danger no prise icyo nanse nuko muba mu matanye nka prise na alonge ngo bitera danger ivyo sibyo yavyiririmbi nani nkoze interview nkavuga yuko umuntu aririmba amaprise n'amalonge mu ndirimbo ariko n'umugani prise na alonge bitera danger mbwira umunsi umwe prise na alonge byaguteye danger oya umugani ntuba umuntu aririmba imisuzi umuntu aririmba ngo amaprise n'amalonge
nivyo agacha tabagwa nuko ari remix y'indirimbo yari hit mvuga bro ego ati muncha makelo tipa gumatera amaswata gute naho iyo rero uteye amaswata wamurondera impamvu zo gufata yuko amafuti yawe ugombe kuyaremeka abandi yarakoze Fiona nabikweretse mu telefone erega uno munsi abarundi bafite ikibazo ko wewe ujya amafaranga ya bamwe kugira ucafuza abandi jewe nakumvise yuko ivyo nkora si kubacafuza no gutanga ukuri naho bihagaze rero ndamukunda cyane Maître Muvayo Jean none bisigure kugira utanga uwo muco nakubwiye yuko ndamukunda Maître Muvayo je Maître Muvayo yanyigishije umviriza ngoma ndaguyinyishu sawa ariko gusa kuburana Maître Muvayo mukunyi jewe ndi umwana wa Muvayo n'ibintu biko biravuga ko wewe wakira amahera ya jewe ndi umwana wa umviriza bavyumva babimenye go no munsi jewe ndi umuhungu wa Maître Muvayo Jean Maître Muvayo iyo twicaranye none Muvayo ni wagutuma kwakira ibiturire nkuko ndiko ndakubwira ati hari ikintu yanyigishije yambwiye ati twebwe muri kano kazi kacu ko kuburana twiteranya n'abantu uravuga CEO wowe ndagufashe mpiri nkagutwara ku izone jewe nkagutwara ku izone wankoreye amakosa sivyo CEO umukire icegera cy'umukire agacaza ugasanga icegera cy'umukire yari umugenzi wanje mpfamfe you understand yeah umva yuko jewe wankoreye amakosa wewe nagutwaye ku izone basanga yuko ivyo wankoreye byiza nuko bogusigarana mugabo icegera cy'umukire kubera afise kime sivyo agacaza wowe agaca kuvugira gacuta numva yuko du l'autre part wewe jewe na nicegera cy'umukire cyo dutandukana twofa wewe urabyumva ni nkuko wenda shaka kuba nakurenganije je ngakoresha influence mfise nkagufungisha hariya icegera cy'umukire akavuga ati oya niyo fungwa uno muvandimwe pepo zyo dufana simbizi cyo ngomba kwanze ivyo tuzobiyaga ari uko umukire yidegemvye urabyumva nayo mpamvu rero umuavoka kugira kuburanire kubera bazi neza yuko ivyo akora byose ntabura uwo aza kwiteranyako abyumva kamwe wacu umuntu aba yagufunze afise impamvu yagufungisha iki abyumva kakagenda amaze kuburana abyumva iyo umuntu agutwaye muri sentare igihe naburana musi wa mbere mburana naburanye nabo tuvukana n'abavukanyi mu ndimu wo mu ndimwe twarapambanye turapambana munyo wabona ati ibi bintu umupeti n'ingorane carabivamo acahaza uwa data wacu ivyabera muri sentare byari biteye ikigongo General avuga ukuri kwanje urabyumva wera avuga ukuri kwiwe General navuga ukuri kwanje bigacha bimubabatse akibaza yuko imbere ya sentare turi imbere ya papa na mama yego urabyumva tukava muri parke nta kuramukanya turabavandimwe uravuga mwene wacu ndiko ndakubwira ivyo ari byo impamvu ndakubwira yuko nejo bundi ntuzoje imbere y'amamikro je for real umuririmbyi ambwiye ati ndafise conflit n'undi mu artiste namba B-Face uno munsi aja kuri mikro akavuga uti hari abantu bahawe amahera ni jewe jenyine namubwiye ati B-Face wewe uko biri kose nturi mukuri
yego namubwiye Bifesi uri umuririmbyi urabizi ko ndi umuririmbyi ateka namubwiye Dramati mwafuye iki akagaye yangaye yansuzuguye namubwiye ati rezo ntiri valable niyo tuma wewe upostinga indirimbo yiwe ko indirimbo si gwawe ninda cavuga abakobwa ya Dramati umviriza umvaga bro yeah niro nikindi kigira kabiri je drama yampaye ivyunguka kugira ndamufashe kuri no dossier ndamuhanura ati wewe kuneza yawe ntuzoje ngangugiye kunyishura cyahengera abantu baje gupfa tugandaye doje bigandaro atajya ku maradiyo ngo Dramati yahaye abantu amahera kugira ngo bamutyoze Oroje Bifesi namwihamagara ati Bifesi ngo hano none niye telefone yanje ijya iyo abamwe nacu rimwe na Bifesi aho abantu baza babona ibintu bakibaza ngo ni blague kumbe nyene vyakomeye hariya hejuru tutabizi namba none erega uno munsi hari abantu bariko bibaza ko ari base bibiri okay ariko abandi nabo bavuga ati none uko wivugira ko Dramati yaguye tujoro sawa mana we mana pashe no de guruke ena bifuse wana kuri kiruguruka yiruguruka telefone yanje ari yuzuye mfuta ama audio yose iranse désolé sambe que ce fichier n'est pas disponible ore mugere ya Bifesi urabibona yari yakubwiye gute hagati aho yarandungikiye ico gihe yarandungikiye ibintu byanudenya bya Nerinati yari yamugambaniye inde Bifesi nyene Nerinati ejo nari nababwiye yuko dogo y'amatungo afise inzigo muramuvuga abari abasadi zanje ndavuze ko Boniface atokora ikintu atagira impamvu inkuru imeze iyi song Dramati yari yayikoranye na dogo y'amatungo ariko verse yiwe ntiyaryoheye Dramati mu byari bijya iyo audio nuko ufite igenda afise ukuntu mama iyo telefone yuzuye mfuta ama audio yari karambwiye nawe ndamutaba ini audio nina gomba ndakumvisha iyo audio ibara karambwiye ati dukora ivyungu iyi audio 18h10 c'était le 9 novembre ujya musiyene urumva mugabe bibiri yagiye kubindungikira drama yamaze kubirungika yamaze kumpa ivyunguka rero nane gutora inoti ya Bifesi namaze kujya drama kushinda kubwiye nuko Bifesi yashiriye amahera Joel kugira ngo iyo ndirimbo ngo ayimuhe ngo acayifuta ategote telefone umusesango niwe ega wewe ndakubwiye yuko ibintu birayobe oya urumva ibya Bifesi Bifesi gusa nagende asabe kidumu asabe kidumu nyine namuhe basi indirimbo zose yaririmbye indirimbo yaririmbye akora amakorabo makava ashazitaguye ngo we brave umeze neza nawe ejeni bumenda kubaza oui cagihe Joel ngo ndamubuze Joel agomba ndamubaze bimwe by'ingene Bifesi yagombye iza note yagomba kumuha ngo afute kujya verse ngo ya drama mbo yamurondeye avant canke après nakuvuga nicaki bari bavuye gukora indirimbo muri Uganda bayizanye rero acarumva ko bagomba bayisohore rero amaze kuvyumva Bifesi acasimbira kwa Joel amaze gusimbirayo
ataramubwira ati nyumvishe iyo ndirimbo mwakoze Joel arayumvisha mu nyuma rero bifasha kugira telefone kugira ngo recording ay faking muri make amazi ko nagomba acamubwira ati ongera uyisubirizemo Joel acarana ko yabonye yuguriye recorder hanyuma acamukubita agafungo kuzuye ku miliyoni ati uje yice ifote tora amafaranga none ushaka amafaranga Joel aramubwira ati none kweri wewe ni wewe ugomba wice umugenzi wawe hasoni acamubwira ati ikintu gihari jewe aya mafaranga umuriyoni umpaye ayo je ndayagura amatara n'amazi amayinite ya amatara ya start time ndakenda ba amakuru nayo ndagutayemo konte we musesanguzi aho rero bukeye bwaho yaciye asohora kijya kibuyo acakuramo ajya Maroko mana we mujye mujya mabema nene ava mu bwahe bwoko urumva ni mato ashobora kuvuga ati n'ubu ngiye nari karakora no mwitwarira ku Maroko yanje yakuye mu ndirimbo byoherera ebifashe umuntu ande wira kuri mwajya Maroko ntawatsi ikaje jo yarambwiye ati zirya rogo zanje yakuyemwo vrema je ndamubamba aho muje muri content ndazi wabongeye kuronka ivyungu asho tuzugikira azi mu maya makuru Imana iguhezagire turasubira mu mwanya hari ibindi novuga Simbizi umuntu nini yitwa gute ntazwi oya muvuge kakaye nije ndabivuze ibi nabyo eske wotwara umufungo w'umuriyoni ejo name ndarabiga cy'umukuru w'igihugu avuga ati abantu bafata umuriyoni bakawuguramwo inzoga urazi umuriyoni intebe zo mu ishure zirimo ukawutwara ngo bafute indirimbo we ntavuga yuko twahawe amahera siyavuga bon we yatwaye inoti hagati aho umviriza CEO ego wewe yafashe inoti adeshira producer ngo afute ngo amuhe projet ngira itware kundi munayi mu mixing Joel aranga eske ndiko ndavuga ibyo ndiko ndatukana twashaka uwo muco nyene uvuze ngo urashiye ko ndiko ndatukana sinshigikiye kuri kuratukana ariko mvuze ati ego twashaka muduho uwo muco nyene ubu naho ndabivuze ibi si umuntu telefone erega uno munsi si jewe ndiko ndakwagiriza ivyo bintu ariko je ndi ku ruhande rw'abafana ndi ku ruhande rw'abantu abafana bobo abafana twese turiko turavuga Simbizi wasema vumbu no munsi ntabwo ari umunyakuri urabona ikinyoma ikinyoma kidugana ascenseur umviriza ndakubwire hari jambo rivuga ati ikinyoma kidugana ascenseur yego ukuri ukadugana escalier sokuru naramukunda gose sokuru yacumugana bwa ati ukuri guca mu ziko ntigusha bamwe no haje neza cyane kandi mu kirundi niko uwo mugani turawuzi ukuri guca isa amajambo ariko ukuri guca mu ziko ntigusha urabyumva rero namba ukuri guca mu ziko ntigusha numenye ico gusigura mu bisanzwe no munsi rero no munsi rero Simbizi ariko avugisha ukuri ariko kirugaragara ubwiza ukuri nawe kuri kuramenyekana to yego navyumva kamwe nawacu siwe yagiye mu maradiyo agenda kuvuga abantu ngo nabapeti ngo ni baba ukuri kuramenyekana uno munsi yagiye arandikirwa no muri imvyo mbere amaze kwandikirwa n'abantu benshi baramwandikiye ibyo aririmba te amaswata aririmba imisozi y'ibikere swata iby'imisozi namba yaragize amahirwe birarengana amalonje afatanya na badrama bashobora kwandika ba El Pro afite indirimbo nshasha mane gyoje gose akubwira ati tyoshe badrama ashaka kurimba code ukumva yena ati ni code nagashaja ngaho namba yarazi yuko bya biyaronje vyiwe bya bi multiprise na ya misuzi yiwe bizomufasha kabanya ati abene gihugu baraciye ubwenge ntireka
mvuge yuko abo bantu bishima ne kwishima ni bibi none umuntu yishima ni bibi ni cyaha kwishima ni def voilà o drama taragara je mbenda kubwiza ukuri wanda kubwiza ukuri gasiga mukire yego dramati uzina kandi urarinyi riramfasha dramati kuva jewe mbaho nta ncuro 10 turahura kandi ugumunyita n'amazina je mukire wana drama gusa je ndamufana urasivyo umviriza dramati kuva jewe mbaho nta ncuro 10 turahura tubonana gake tuyaga gake aruko bikenewe babyo yego kwisimu turavugana mugabo tuyaga aruko bikenewe twayaze agomba kugombora Bawden cyagiye akoze igihoye gikomeye Bawden munyabyaha Bawden gushikana wa kese yavuze ati iyo abo umuntu ahitamwo uwopfa twari guhitamwo Bawden agasigara member yiri ndirimbo ya pasta ya yanuze imengo pasta sinibuka indirimbo yariyo nambare pasta maybe ya Akesdan ambaga siyo manake drama rinza ndondera sigiturira bagombame sivyo hari abantu bagora kwivugira avuga ati ndiko ndarenganya nkonda maze ko nakurenganura abantu ni impamvu nabonye igihe Bawden ntiyararenganijwe Bawden yarakoze cyane navyemanga ati ibuye nagomba ndaritera umuntu rumenikiye abyo najewe vraiment for real fasha abyo kamera wacu yego gufasha umuvandimwe nta cyaki bakirimo abyo kandi ari mukuri ariko ararenganya yarambwiye ati bro cyo nuko ama audio na yafose nuko nabifuse byose nabyo nk'igivise nari kubikumbisha bro oya hagati aho simbizi wasema jewe n'ama audio ya dramati nuko ibi bya bifise ubona ko byose byafuditse kubera nakweretse yuko genre ibyo nkora mu bisanzwe waduhaye ukuri simbizi nukuri ukuri wagushiza hagaragara kandi nibishoboka byose nibifadika wabitweretse uno musi nk'abene gihugu nk'abakunzi b'umuziki ndundi icyo kibazo bari bafise ndibaza kuno musi ama audio yose yaramaze nubona ni za drama zara nari kuzikumvisha kubera je ndabyibuka ubushize imbere y'ikiri narazi kumvise no mu kiganiro barabyumvisa bagikurikira mugabo uno musi nukubera iki uno musi aho turi yego avec ikiriyo le type yaciye profita ikiriyo ko abantu baciye banuma nuko nyene wavuze turinumira umujama cyahengera ikiriyo kiraheze aciye azaga n'umunwa muremure wo mukavuga arambavuye mukayanza navyo bikofero vyiwe nkuko menga abantu sawa rero uno musi akaje amaraso yanje yego uno musi imizi yanje nkomoka hano bita ikabarore yego mu ntara ya Kayanza ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda abatahazi urabazane je nkomo mu nzahabu mu ntete semavumba mu ntete ntari haza urara indora urabona ndahazi ntagene yakoreye video ari kumwe na Ozi indora kumupaka indora ni muri Bukinanyana wabona premier ministre dutwaro uvuyeyo ca winjira Kabarore cyangwa mu Rwanda urahita mwiyo urahita shati dufatanye na Kabarore mu Rwanda gende mwe reka rero aho nyene abakunzi muziki ndundi baratahuye icarico ukuri kwa sema je sokuru wanje akomoka indo semavumba komoka indora na sokuru je namye kuri yanterema ya Marita muzafatira umusegonde nimugobwa wa semavumba baravuze ati ndibagiye nyokuru ngene yitwa baramuvuze nyokuru umva wari umugore wa semavumba baramuvuze
Ari mugabo ashobora gusanga nawe usanga afite abagore benshi azoza mwana bakera ko bari mugabo nuwasema vumba avuga ati Marita Gakobwa Marita ase umva Jesu kuri yitwa Simbizi Amoni umva mushikiwe Gakobwa Marita twamushinguye mu ndwiheze abana meno wacu twamushinguye la veille ko dushingura miserika byarakurikira twamushinguye vendredi miserika tumushingura samedi avuga bro bisigura yuko bariko barasoma historique yavukiye aha bigendo ko ukiye indora sema vumba kwitongo indora rero hari ibintu baza bibaza gukora ngo je mvuka mu Kayanza ngo mfise kime bene wacu urana bahaza abanyakayanza reka mbavuge oya ndiwe nanje ndumunyakayanza none ndakubesha tukiraho nyene bakuzi ba TV yavukiye mu Nuzenya sema muhenyanga usanga yavukiye ikabarore uno musi abakunzi ba Buja Town TV barumvise ukuri n'abakunzi b'umuziki ndundi wenyene yaratanze amahera yo twara yase ko yari mu mafuti sawa we ingwane yiwe afise no kubera je yogera goma ndakumvishe yaranzaniye ivyunguka nambwe ati Boniface wewe uri mu mafuti nukuri naco nogufasha yaragiye kwa Joel ati Joel no Joel amubwiye ati nukuri kw'Imana uri mu mafuti vyanse azi wanje namubwira ati we uri mu mafuti waninde Boniface kwa Kayanza urakoze abakunzi ba Buja Town TV uno munsi murumvise ukuri ukuri aho kuri uko niko kuri ukuri ko kwa reality uko nuko kuri ukuri ko nimamvu no muhawe ati nambe ibyo aririmba impamvu yari yagize umuntu wiga indirimbo ya drama yari yanditse namba kene indirimbo namusabe vie kidumu ari ngaho ana telefone kana telefone hagati aho banzorindire gato indira je sina telefone kidumu telefone umungu wa kidumu umwari muri Canada espoir nanegera umubazi ngomba ndamubaza ijambo rimwe ati za miliyoni zitanu ko bifesi aguma aririmba indirimbo za vie ugira umubaze za miliyoni zitanu muriteguriye kuzimuha ndi hayo wundi 5 million umunsi none bariko oya bamuhaye miliyoni zitanu uyu itwa espoir ngomba ndabaza ati ko bifesi yabuze ivyo aririmba akaririmba indirimbo ya vie muriteguriye kumuha n'izindi nk'umujya akoze iyo ndirimbo ko bigenda kose kidumu twamusa refizo sanga ariko yatemagura ibiti okay tukiri ngaho nyene ukivuga ivya kidumu rutera twagiye kuko abakunzi ba Buja Town TV bamaze kumvukuraho kuri uno munsi ntibagikekeranya n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi uvuze ivya kidumu uno munsi DADJU arashika mu gihugu cacu cyo Burundi DADJU ninde DADJU nawenzi mu Faransa nawenzi n'ubwo mbazi umuntu nazi aho kidumu ejo wundi nawe nyene yivugiye ati je barampaye miliyoni zitanu danka kuzike baje nawenzi ninde yamuhaye kidumu 5 million akoze Brarud na kidumu wa 5 million mu 5 million gute none yabivuze muri conference de presse no kidumu kuva kera ntigira za musi miliyoni 50 ngamo sawa ba mu miliyoni zitanu ariko no munsi icanyemeje yuko DADJU ubwo ni kuvuga ayo makore karavugwa uvuga DADJU abandi bavuga DADJU abandi bavuga ninde ikintu kimwe ndakubwiye yacabiguha arashika mu mwanya gira niskirize gato sema iyi ni nkuru ndagwaye nga ubuze mu Faransa ikanda cyandike kuri Facebook neza cyane ariko Big Fizzo na uno musi nimba amajambo y'abakunzi b'umuziki ndundi yabaremereye ngo urubako kugira miliyoni zitanu uri muri je yiyandikiye kuri stati haiza amasaha abiri yitwa DADJU bavyandika gute bavyandika gute ati nahawe menshi kuruta kiyandikire gato ndacyandika kuri Facebook wiyumviye kiyandikire gato ekanda kikwandikira kiyandikire kon ikintu ngomba nandike kiraza gukora polemique aho nyene niho mpagaze kubera ko uno musi umuziki ndundi uri kuravugisha benshi kuko hari ibintu biriko biranavugwa binatandukanye bavuga ati kubera ko abanyamahanga mu bahamenshi no musi mukaduha make
no musi we twicaranye ku bijanye n'amafaranga DADJU yahawe 900 millions no musi twicaranye ku bijanye n'amafaranga 400 amafaranga urya 400 millions na Sioni ariko Big Fizzo no musi yaciye yivugira nawe menshi ya menshi ya ngo kuruta 500 millions na baraje yumvira woni legend Big Fizzo bayo nango yahawe 900 millions 400 millions naza bayagabuye uko DADJU yahawe 900 millions n'ukuntu bayagabuye wow ngoni ndindiriye wa mukobwa ahamagaze nde Obeyeri umukobwa ni nde Simbizi wase ahamagaze Obeyeri uwo mwigeme ninde rero no musi mu bakunzi b'umuziki ndundi baza kumubwira muzuka yana ndike bagende ndiriye muzuka ninde nindiriye muzuka ninde umunyoni DADJU yahawe 900 millions 400 millions naza 500 millions na baraje inkuru niyo ndindiriye muzuka ahamagaze Obeyeri uranyibuka ikintu ego tukiraho je nibuka ico kintu kingene imagine bon on passe tubandanye ibyacu oya amahera menshi nangahe oya yavuze ati baramuhaye 200 millions bariko bamwakiza ko yariye 5 millions kidumu none kidumu bamuhaye 5 millions akanga undi bamuhaye 900 millions ivyo umva ari bindi bintu bidakenewe n'ivyo bya 900 millions wavuze n'ibiki namakuru yizewe yizewe namakuru bakunzi ba Buja Town TV uno munsi namakuru yizewe DADJU arashitse mu gihugu cy'u Burundi ibyo babikoze kugira ego nanjye tumubane banabwiye ati turengane tuyaga ibindi kubera tubwe nta byunguka baduhaye gusa icyo nzi gusa no kuba bamuhaye 900 millions umufite banegosiye na baraje pour 900 millions 500 millions ni baraje yazitangi amasioni yatanze 400 ndoye umunyoni kandi araza akoresha sheri indege yiwe cyayisubira muri Maroc bas hagati aho ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi kandi nta intérêt nimwe ku gihugu ntibaze ngo Fizzo ngo azokunguka ibi ngo azokora collabo akuna nico nyene kwa nubundi yababwiye ati mfise hano musi kuri platform show yari kuba umviriza show yari kuba samedi ababwiye ati mwanse yuko show iba vendredi ndabasubiza amahera yanyu inyande na project zangu so nakagaye bisigura yuko nivyo byose bakora nta nyungu nimwe babifite kuri platform za Big Fizzo ana hamwe ndabona kavayija niyo postinga gute igarabizi neza yuko ari mwakagaye gafisho je ndamukunda jewe uno ko bigenza kose ayo bamuhaye arakwiye Simbizi wasema vumba ayo bamuhaye arakwiye mugabo wumvitse ayo uwundi aba yahawe nawe ntuwo kumva umuntu yahawe 400 millions uwundi agahabwayo hama ngo ntibiba bariko bavuga ati none ivyo bintu turiko turakora DADJU gumuhereza agaciro gakomeye cyane kurusha ka kidumu akavyanka n'imbere y'ama media Big Fizzo akaza yivugira kuri status ziwe za WhatsApp avuga ati bampaye menshi kurutaho mwiyumvira hama hirya yeje nyuma ya DADJU akacaza Christopher akakubita one man shot muri ibyo numwe mu Burundi arimwo guys kaka ntamu ubona atari bya biri nyene tugumamo aha bakunze umuziki ndundi baguma bavuga ati none kubera iki tutehereza gato nyene ngayi wacu ibintu bizofata inzira mu mwakoze ndagwaye ikizere kandi hariho ni nakava nabonye hariko we nibi ndakubwimbo bo kava je nabonye kava vyonjohera nukuri ko Imana for real ndavye uravye ino story sivyo ya B-Face na drama narakurikije ikiganiro muri Buja FM narakurikiranye mu ma audio nari mfise
drama yaravuga yuko bapfuye harimwo na Mokenzi arimwo byo byatumye Bifes na drama bitagenda uko muri Buja FM drama yarakibagijwe na Bifes arakibazwa kidababonye muri show imwe fresh nivyunguka bro kaka igisigaye gusa nuku blessing iyo show tukagenda man umva avari one man show kaka tubonyemwo Bifes na drama niyo dream sivyo igihe kanda ngaruke nyuma igihe cha mu 2009 hari ababire bitwa wakalipawa na wanajeshi kure gatonya ko mwatanguye musemera ngo ni one man show ntizokunda baje mu gute bajya nabo I don't know ajenzi man kava ndayibonye ona bunyitse ko turavuga mu kiganiro sinayikoresha unyene nga herekana ugure WhatsApp no singinga WhatsApp singinga kava nyene imeze ukuntu kandi ubwa mbere no kuvuga hari uko man singinga kava singinga ishikiye unyene ndarebwa nabona none unyitse turi mu kiganiro mbonyemwo Bifes drama na Mokenzi Bifes drama na Mokenzi babandi nyene none gasha cenga ikava ndayibonye ubu inshikiriye mu kiganiro je savais même ce qui s'est de se passer namba ino kava ndayibonye ngaraba n'uyindongikiye wariwe amaye na audio sinzi byabuze byari byo tout simplement namba iyo cover iyo show iyo buzz bakoze iyo beef bakoze ari ivyunguka teza ko bisupporting mumsi bari beza kuko ndibuka yuko Lolilo na Fizo hari niso kaka iyo misho ndayironde ngano ibona negeze gukora muri 2020 hari umukire mugenzawo yitwa Papa La Costa zina nyene urarimbatije wa mugabo yitwa Papa La Costa yigeze gufata ati Fizo na Sadbi abakorera ico bita who is the best nakavira soka ndaze ngananze kuri Facebook ngandika who is the best that's your cover yours nubona who hash who is the best ndazi yuko cover yozo mafoto no kubacha banda n'ibindi Fizo Satbi ndazi ko bicabiza is the best Fizo Satbi right wala ko jendiza direct basabandanira wana ko le 29 kuri page ya Edis igitaramo cyari cyatunganije ko bwa titre who is the best ya Indo izina ubu ni face to face nga kana bya Sadbi Fizo yashya cyanga ibiro byari vyunguka byo ko muri Tanzania tuziza urabizi yuko hari Kiba na Diamond bafuye verse y'indirimbo ya Diamond Alikiba yafutse Diamond afuse verse ya Diamond mu verse ya Alikiba mu ndirimbo ya Diamond byo urabizi bisigura rero yuko ibintu mwene ivyo by'amabifu mwene abiraryoshye tubona ibintu mwene tukanabibyaza ibyunguka namba Bifes na Dramati badosha baboneka muri show ya Christophe it's better gusa baba bakwirije none ko biri ku bwa mbere mwatangwe muvyiyamiriza no dutegeza kuvyiyamiriza man nta munyarwanda yoza twabibonye one man show duheruka ngaha yari ya Israel Mbonyi biri muri byakoranye na Israel Mbonyi nga mu Burundi akuna no one mugabo na Bruce Melody yaraje gukora one man show abone ko bidashoboka cyahitabaza badi wana bakwita za 300 rero uno munsi abakoze muziki ndundi bitegeye ko ta one man show zo bigenekezo rya mbere twamaze kubona cover twabonye cover wow icyo nkundira tumaze kubona cover je ndayibonye ubuyende mu kiganiro
muri ico gihe nta commentaire mfise ndindiriye kwanza imishihere ego kuyangira amatoza yiwanje namba bifesi na drama babikoze ku nyungu tubona ati ari umukira zo dore ivyunguka nero aho turakora space namba kurikiranyi ivyo nabivuze namba no musi rero bagize ivyo reka nzogira ico mvuze maybe mu nyuma nzogira ico mvuze mu nyuma reka ndabakunde cyane kubera mudukurikirana muzomenya byinshi oya uno musi kubera ibi bije turi mu kiyago yego iyi foto inshikiye ubunyene none sindafata umwanya none hari izo update tuba dukenezerene voilà c'est comme ça wasema vumba ego reka ndagushimire cyane ndagushimiye cyane boss umuranye ikiyago kanzu umuco ndagushimiye cyane mukire cyazina guys uvumwa na benshi ugatota kandi uhezagirwa ndakwatuye ko vyiza byinshi ndakwatuye ko ukire Imana asante sana ndiko ndakwaturira ubukire sima ndiko ndakwaturira nawe asante sana